kosa urafata Barcelona kino gikavuga ngo akagwi Inter do Milan ahubwo baraje gukarabe wakagwiwe reka ndagufata amabiharuro oya ntacyo nyemerera ndagufata amajwi reka ndagufata amajwi tuza twibukanye vuga gwawe nanje mvuge gwanjye twese tuyafata oya ubu kibazo so twoshe terezemo gipimo cha ikintu ubu nyene Barcelona na Inter do Milan kibatandukanye ni uyu umufana ibikombe byose bigishoboka reka ndagwagaruriro si kuvuga ngo umufana ibiharuro nibibesha birashoboka ko Inter do Milan twara nyene historique ngo na Barcelona bishoboka Copa Italia barimwo ivyo nabwo ntabwo bishoboka champion nabambere Ligue des Champions bari demi finale kandi nka equipe baze gutsindwa ibitsindo bike muri equipe champion d'abord ntibikunda muri champion kuri kibidakunda muri abiri kintu kimwe Barcelona mwarenganye muri 8 za mbere Inter yarenganye muri 8 za mbere Barcelona mwaratsinze wetie mdo finale Inter yatsinze wetie mdo finale mwatsinze quarto finale Inter yatsinze quarto finale kandi Inter we irengaye muri match zibiri atama match ukigera muri demi finale amajambo yemerewe kuvuga ivyo ushaka vyose vuti naho bwo gomba kwemeza ko Inter ari mbi mibero vyemeza ko Inter bweze no munsi ari mbi kuri Barcelona umbwira ibikombe Barcelona ishobora gutwara mu no mwaka Inter totwara ariko se none Barcelona yo kuri yibangamira kuri kwifata nka equipe noye erega statistique ico zivuga ni à la fin de la saison watwaye iki nizo statistique zawe wakakanye rero ngira ko Rafinha afite ibiharo byiza kuri Rotaro ndavyemera mugabe ibiharo vya Rafinha datwaye Ligue des Champions tarakayitwara Rotaro zo bari mwiza muri no saison kuri Rafinha ni example ndagwa nige jambo uvuze kuramwinyisha nimba equipe unyeze yagaze hamwe ubuzimwe nabusumba sumbane bwa equipe kumbwira ubunyene ngo Arsenal niyo twara igikombe kuki ubusumba sumbane bwa Barcelona na Inter do Milan zagushikaye muri finale undi atarashikaye ubusumba sumbane bwa Barcelona na Inter do Milan inyisho yikure mwiryo jambo uvuze irihe nimba uvuga ko Rafinha vizi biharo vyiza gusumba undi mwataka wa Inter do Milan nimba uvuga ko Robert Lewandowski vizi biharo vyiza gusumba undi mwataka wa Inter do Milan yazara baramwirenza abona entender jewe ikintu shaka abona entender abanyamupira tuye kubufana sivyo oyo ntavyo ubufana Barcelona statistique mahatugeze ni nziza mugabe ico tugezeko zose ziri demi finale zose ni za mbere muri championnat zose ziri mu bikombe by'igihugu nyamara on doit attendre la finalité ako kantu dutegerezwa kurindira mbega zizotwarike on doit attendre la finalité aho igikombe ca Ligue des Champions Barcelona nkavuga ngo twicare turindire igenekerezo rya 30 kwezi kwa kane ivyo match ya mbere iraba mu njike tuze kuba turaba est-ce que Barcelona est capable kuba yokoresha umwanya nkuko yarikoze kuri Borussia Dortmund canke Inter do Milan irazinanize Barcelona ibyatuzoza Giuseppe Meazza kugeza ubu jewe atabufana buri urugamba rukomeye yemeza ko Barcelona ari equipe nkuru mugabo Barcelona ishobora kubigira ikine match tigeze ikina muri Ligue des Champions mwaka bon ni kote zibiri irashobora kubigira ikine match tigeze ikina mu bijanye no kugora ni nkuko ishobora kubigira indira irashobora kubigira ikine match zibiri ni muri ikine demi finale yaheruka kera kuri Liverpool 2018 ni muri kote zibiri Arsenal igomba ikine demi finale tari bwigera ikina peut-être kuva 2006 kugera no munsi mugabo Barcelona igomba ikine match zibiri zigoye muri kote zibiri peut-être ko izokina na Inter do Milan kayihakazi Barcelona tigeze kuronka ino saison peut-être ko Barcelona ishobora gukina match abantu bose bagasigara bayumvira ati izi match zizari zikwiye kuba muri demi finale mukurindira tukaraba urukino rwa mbere kuri Stade mugabo abafana ariko haranmwe imigwi yose igeza azara ivisi byaro vyayo kandi byatumye hagera ibintu Landre urabikora siko tutarashika muri kuraba muri demi finale jena nibereye ku rukino rwa Inter do Milan ko Bayern mwageze muri Barcelona mwageze na my example acha samira hejuru ngo equipe ivisi byaro hazafise amakuru Mohamed Salah mu Barcelona ko twari kibazo amakuru yo kwavertisa abafana ba Barcelona bya ati munyitege ndaje mu njwike jeni ko nivugira match Inter do Milan ganejemo na Bayern bibiri ku bindi hamikagera muri demi finale mwageze ntabwo ibyaro by'ukuntu batsinze Bayern nka equipe imwe muri equipe zigoye irega Inter do Milan no musi rufa kwitsinda fazira ni imwe muri equipe ishaka ibyaro vyayo no myaka yeze bakagutsinda match ari hanze banafitiye n'amahigo bahira hanze kenshi bagatereka mu defense y'igitsindo kimwe hanze baratweretse ngo kuzi wabo kabitsindira biragoye Inter do Milan rero ise gukura agahigo Inter do Milan yatsinze equipe nako banganije na equipe yitwa Bayern bibiri ku bindi ariko Inter do Milan yakoze akazi ariko kimaze kubona kwa Simone Inzaghi Landre ntabwo gutsinda muri match ya mbere akigutsinda match ya mbere match gira kabiri arayugara abasore ba Inter do Milan Inzaghi bari fort defensivement Inzaghi ni nka Darkonovic wa Permo
nagutsinda igitsindo kimwe birarangiye match muca mureka kuja kwiraba kuko nta kintu kimwe kagisigayemo uyu niwo mwanya nita igipimo wanashaka regi isazo jani baza ko ariyo match ya mbere Inter domira muri Champions League batsizwe mu bitsindo vyinshi match retour ya Bayern domira Inter maze kwangiza ibitsindo bitanu muri ino season muri UEFA Champions League ibaze ko bageze muri quart de finale bamaze gutsinda ibitsindo bibiri harimo kimwe batsinzwe na Bayern ni bibiri batsinzwe bageze muri quart de finale imaze gutsindwa ibitsindo bibiri byonyene Inter domina yakoze equipe yitwa Bayern y'umugabo yitwa Vincent Kompany ariko Bayern yari yakoze akazi ya Juventus Esprit ya remontada batsinda igitsindo cyo kugombora ku munota wa 76 kuri Eric Dyer basi ya Serge Gnabry ariko bakwema cya gatatu biranga bakwemo n'akazi abasore ba Simone Inzaghi bakoreye muri match ariko Allianz Arena Inter domina yaje kubimara urukino hakiri kare biragoye ko ari equipe ya Inter domina izi kugutsindira Allianz Arena uri equipe nka Bayern Dominique hama nguze kwizera remontada ku kibuga cabo biragoye mu gihugu cy'Ubutaliyano mugabo no munsi ibaza ko Bayern atembereje umupira ku cigera kuri 63 jecho kintu sinzosubira kukira umupira w'amaguru Bayern nivyo bakina ubundi Bayern idatembereza ari aka Mike umugabo yitwa Vincent Kompany Gutera mwizamu ho banganya kuko Inter domina temwizamu inshuro 6 mugena Bayern mucene temwizamu inshuro zigera kuri 6 no kuvuga ngo umugabo yitwa Vincent Kompany n'umunyeshuri wa Pep Guardiola ijana kwijana ni nka Michael Arteta yavuze ati ndamushimiye cyane Pep Guardiola kuko numwe mu batumye ngira hano urumva ivyo agomba gukina vyose umugabo yitwa Vincent Kompany bigomba kuba vyiganjwemo cyane na tikitaka gusumba mugabe nimbeje wose umva equipe kuyitembereza ibaro iyo equipe izima kuyitembereza ibaro ikagutsinda igitsindo ugakomeza ugatembereza barika kongera ikindi ukazagomboramo kimwe emera ugomutsi utembereze 99 kwijana warushijwe aho nta kintu kimwe ushobora gusigurira abantu ngo wakinye umupira w'Abataliyano oya buri muntu uteye ubwoba Inter domira buri muntu urandira afite ADN yiwe sivyo ADN kugira itakaze ni context ni nkuko ukuntu dufata karero nko kumva ngo Arsenal yatembereje umupira ku bice bike kwijana par rapport ya Arsenal nako par rapport ya Real Madrid yabaye context y'urukino rwo gusubiriza bisunze ivyo batanze mu rukino rwa mbere sino uno musi numvise ngo Bayern yatsinze mugabo yatsinze irushijwe gutembereza umupira na Inter domina cange nkaraba context y'urwo rukino atari context y'urukino Donatire Bayern igomba gutemeza umupira gusumba Bayern ni nkuko kuntu Barcelona nta namwe vyoca atari context yo kujera match n'ibindi vyagiyemo ngo sange Inter yaruje Barcelona gutembereza umupira biba bigoye mugabo ikintu gihari nkuko bivuze Ligue des Champions iki canke mu mahiganwa niki gumana kukaranga mutima kawe mugabo karanga mutima kaza gushimangirwa n'ivyo ugerako buri ukina umupira nivyo ukine mugabo ukina udatsinda ni kibazo gusumba gutsinda utawukinye utsinda udakina umupira abantu bazoyibona nk'ikibazo mugabo uzotwara ibikombe abantu bavuge Madrid itsinda idakina Madrid itsinda idakina mugabo ufatiye Arsenal rero ikina mugabo idatwara ibikombe fata equipe yitwa Paris Saint-Germain ikina idatwara ibikombe est-ce que uzoyiganya na Madrid idakina itwara ibikombe iyo ukina nutwara ibikombe ufise byinshi byo gukosora gusumba utwara ibikombe adakina ni iki kintu ndiko ndakubwira je wa ADN y'ikintu donc umuntu wese agomba kugira caractères zimwerekana canke identité yiwe hamwe ubona ukavuga ati nimba iki kintu nizo gisanzaho cakozwe na Landry Cecile kubera bimuziko mugabo ADN yanje ivuga ko nkora ibintu neza niyo naje mu gashimwe guhiganirwa n'agashimwe n'umuntu wa wundi batapressia adafise ADN iriro markable ngiyi wanje akakantwara nje nicana ninebagure nivyo rero equipe yitwa Inter domina nayo yageze muri demi finale saison equipe yitwa Bayern mbere ko tuza kuraba rero ku fixtures to kutega muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma reka tubanze duhenze vy'inondwi tunace ku rutonde rwa 11 baranze inondwi muri rusangi Inter domina jewe ntinya umukinyi umwe rukumbi ateye ubwoba temporte vy'imyaka genda gusubiye umusaza yitwa Hakan Karanoglu na mufana no equipe ikina collectivement mugabo ivyo bakina nimba bakina collectivement barafise chef d'orchestre nkuko nakunda kuvuga kwa Real Madrid ko bakina collectivement mugabo afise Toni Kroos ubona ba Bastoni na ba defenseur beza ba Serbi na ba defenseur beza tukabona Lautaro Martinez ariko atsinda ivyo bitsindo ubona ba Barera bari mu kazi mugabo nagira ndakubwire ngo wicaye ukaraba urukino rwa Inter domira ugomba kubona umugabo yitwa Hakana Karanoglu gusumba abandi bontu bose umupira w'amaguru nta kintu kimwe kidashoboka urashobora ko uri mwiza ugatsindwa urashobora ko uri mu bugatsinda n'ibindi mugabo reka jenge nevuza akakana ibiharo ntibibesha karite ya Inter domina defense sivyo karite ya Barcelona musi turabona ngo ni attack iyo uvuze ubusatirizi bwiza bwo na defense nziza tugomba kubona ninde rero ahetswe
n'ubusatizi bwe cyane na defense bivaye n'umusaruro ugira gute umushikanako iyi attaque ya Barcelona igatsinda ibisindo nk'uko ibitsinda mu mazamu y'indi migwi 4-5 mwigore irimo Yann Sommer defense irimo Bastoni iraba ari equipe ishimangiye yemeje isi umupira w'amaguru ati umwaka ni guhaca abandi taha muje kujyama Inter domira igaparvena gukira match zibiri nyange zibitsindo biri hejuru ya bitatu imbere ya Barcelona na irabishimangiye kuiza ati defense yacu ni imwe mu kintu gishobora kuduha ibikombe ni ivyo rero kuri Inter domira yageze muri kimwe cya kabiri gishica nyuma yasezera equipe yitwa Bayern Munchen y'umugabo witwa Vincent Kompany ngo navuze Barca ngo nakagwi Chena bivuze namwe ni mumbwira ko Inter nakagwi namwe ni mwabimbwiye se nuko reka rero dufashe namwe bw'ibyo duce kuri 11 baranze nondwi mbere yuko rero baca turaba icyo twokwitega ku mikino ya kimwe cya kabiri gishira icanyuma igiye kuba vuba cyane muri